prophet marasengeye mukuru wiwe haraciye imyaka 2 namusengeye aciye imyaka 2 yes ico gihe abaganga bari bambwiye ko agomba kumukuramwo amavyigo yararimo n'ibivyimba 18 mwebwe rero bamubwira ko bazomukura mu gitereko ngo uravyemeye muga nawe kubera ububare yarafite avuze ati ico gitereko none kimariye bagomba bamukure ku igitereko yego hama prophet ico gihe mwe mugiye ntimwavuze byinshi. He spoke about some things. Yes. Did I go there? He spoke only 3 words. He said, we're going to carry the child. Wait. The person who had to chase out matrix. And he said, I'm going to carry a child. Is that similar? Even as he got amazed. She was great sick. She was to sign for it for any reason. She was about to be dead. She said, indeed you leave everything. And they did the operation. Not much evolution. Her belly was swelling. They came the doctors. They said this case is so great. She was so sick. They came so many people to pray for her. But as you came, you spoke the contract to all the prayers they said. Or they asked for her to be well. This is what you wanted. But when you reach, you say, I'm gonna drink soda on your marriage. I'm gonna carry your child. And then you left. Basiga bavuga ati none nko kuzana umuntu nk'uyo aje ngahageze bagomba ko ndamwicara ko ndamushire ku mugongo ndamudunda dunde ko na maumivu nimongeze yangine ibaze bagutumiye ngo prophet kwinusengera umuntu agaca yinjira kuri mariage azonyifana zotorira n'umwana wawe amen uyu mugabo aragiye uyu mugabo umutwe arakomeye kuko bumvise ngo araje umusenzi inde prophet of Jesus bavuga nga nibibambazi biraza kugwa kaya kaka zonyifana kuri mariage yawe n'umwana wawe zomuterura bimeze gute hanyuma rero ubu rero haciye imyaka 2 it's been 2 years ago. Kandi urumva ni mukuru wanje wamenga ibintu vya mariage twende twabibona. She's my elder sister. Ku munsi wa Joe yagize mariage. Yesterday she had the marriage. Ngo ni munwe citro. Ngo ni munwe rero iyo fana mwavuze ko muzoyinwa. Indeed drink that soda. Umwana wazo muzana mu muterure igihe kigeze. She gonna carry the child. You gonna carry the child too on the right moment. My father. The prophet of Jesus. Oh yes. Je suis ton humble serviteur à toute Seigneur. To you be the glory, Lord. None iyo ntari kuvuga ko nzonyifana kuri mariage mubona yari kuzi. Some people, I'm an humble servant of Jehovah. To Jesus be the glory. But this prayer that I God gives you back everything they plunder from you. Remember, je suis l'humble serviteur de l'Éternel. To him be the glory. The things he shall do. The things shall use my hands. He's the one to be worshipped. I may be glad if he's to be elevated. I'll be glad to be spread in this country. I'll be glad when it's being spread. I'll be glad when the whole world is recognizing him. Nothing I shall call for myself, but I will be calling for myself to him, because no longer I who live, but Christ in me.